Bakunzi bahorikana TV ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri Imana yera, uri Imana igororotse, uri gitangazanya guhoraho, n'ibyo dukorera biradutangaza buri munsi. Niwe urinda intambuko zacu, niwe utuma tubaho uko umwuka duhema, niwe uduha muvyeyi mwiza, kandi nta nuwuzi ububiko bwayo aho buri, ariko bidukorera mu Mwami Imana atani kiguze dutanze, atari kubera urukundo dukunda nibabaze nyinshi dufitiye. N'aka kanya rero tugiye kumva ijambo ryawe, nsavye Mpwemu Yera umufasha mwiza we twahawe kugira ngo atwigishe kandi aturongore, atugire abagabo nyabagabo ugushingira intahe izina ryawe. Shimwa kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo uharanire gukora ibyiza kugira ngo ube umwigishwa mwiza wa Kristo. Haleluya. Duharanire gukora ibyiza niho tuba turabigishwa biwe by'ukuri bamuhimbara. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice ca 2 turahera ku murongo w'9 dushikane ku murongo wa 21. Urukundo rwanyu nturugire ubujyajya, mwanka ibibi, mu matane n'ibyiza. Kuvyo gukunda bene data mukundane rwose. Kuvyicubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Kuvyo gushishikara nimugire ugwangara, mukovye mu mitima gukorera umwami wacu. Munezereregwe kwizigira ibizoba, mwihanganire amagorwa. Mushishikare gusenga, mugabaniriza abera uko bakenye. Mushishikare gutanga indaro. Ababahama mubahezagire, ntimubavume. Munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira. Muhuze umutima, ntimushire umutima kubikomeye, ariko mugendane ivyiyoroheje. Ntimwiyite abanyabwenge, ntimusubirize umuntu mu nkoko ibibi yabagiriye. Mubabare gukora ibyiza imbere y'abantu bose. Namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose. Abo nkunda ntimwihorane, ariko muhe uburyo ishavu ry'Imana, kuko handitswe ngo uguhora n'ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, niko uhora havuze. Ariko umwasi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe icanyu, kuko niwagira utyo uzoba umurunze ko amakara yaka ku mutwe. Ikibi ntikikuneshe, yamara ikibi ukinesheshe iciza. Amen. Murumvise ko ijambo ry'Imana rikoreye hanura umwigishwa wa Kristo inyifata akwiye kugira. Haleluya. Abigishwa ba Kristo by'ukuri turakwiye kugira ubudasa hagati y'abatamuzi n'abamuzi. Niho by'ukuri n'abantu bazokwifuza gusa nuko dusa, nitwagira inyifato idasa n'iy'abandi. Haleluya. Ijambo ry'Imana riraduhanuye ngo urukundo rwacu nk'abana b'Imana, ngo urukundo rwanyu ntirugire ubujyajya. Haleluya. Ntitubijyajya. Nukuri hari abantu b'injyajya muri iyi si. Umuntu akagutwengera, umuntu akakuvuga neza muri kumwe, ariko yarenga hirya gato akakuvuga nabi. Akakuvuga nabi. Ibyo ubwo bujyajya ijambo ry'Imana ririkorera bubuza abigishwa. Uwitwa wese ngo n'umwigisha wa Kristo. Ikintu kibi kivuge ko ari kibi, icyiza uvuge ko ari cyiza. Ntuvuge indimi zibiri. Haleluya. Umuntu akabazi kumukunda, umuntu nawe ukamwiyumvamwo, ariko ugasanga ivyo akuvuga hanze biteye ubwoba. Imana idutabare. Haleluya. Ngo mwanka ibibi, mu matane n'ibyiza. Ngo twanka ibibi, umuntu kibe kure yiwe, ariko tumatane n'ibyiza. Nitwamatana n'ibyiza n'ukuri bikubera inyungu kandi bikagura n'ubwami bw'Imana. Haleluya. Ariko uraza umuntu akora ibyiza,
uraza umuntu ashingirwe ntahe n'abantu ngene biryoshe agashingirwe ntahe n'ijuru biraryoshe gose ariko urazi kubona utumwa urutoki ngurya n'igisebe urya n'igipfu urya urumva abantu bakakuvuga nabi ariko ngo twomatane ni byiza haleluya ngo kubyo gukunda bene data mukundane gose haleluya abera dukundane ariko uyu munsi usanga mu nzu y'Imana niho hari amacyakubiri niho hari urusaku niho hari ibintu mana yanjye ugasanga umuntu yaguye mu ntege nke aho kumusengera aho kumwegera ngo umuntu amufuka gahuza ahubwo niwe umfasha satani kumwambura gahuza niwe umfasha satani kumutera amabuye ndetse ukarusha no gukora satani ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukubyo gukunda bene data mukundane gose ngo kuko ngo kubyicubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we haleluya kwitwararika mugenzi wawe ukumva ko ineza nawe uyimwifuriza haleluya ukumva ko ikintu nawe utifuza ko bagukorera nawe ntukifuza kugikorera mugenzi wawe akurazi kumva wewe uri kuravuga mwene so uri kuramwararaza ibaze nawe ibyo bintu uri kuramukorera bigukoreye umva womererwa gute rero ushira imbere mugenzi wawe imbere yo kumukorera ikintu banze wiyumvira uti mbega je bakinkoreye byongendera gute nomererwa gute haleluya ngo kuvyo gushishikara ntimugire ugwangara kuvyo mukovye mu mitima gukorera umwami wacu urumva dushishikare cyane gukorera umwami wacu dukore bihimbara umwami wacu niho tuzoronka umugabano dukwiriye mu bwami bwa data haleluya ndetse si no mu bwami gusa no muri inose abakora neza Imana irabahemba haleluya bahembwa ibyiza abantu bakora neza barahembwa haleluya ngo munezererwe kwizigira ibizoba ntucigwe intege n'ibyo urimwo bibabaje biteye ubwoba ariko unezererwe urenza amaso ibyo uri kurabona ubona ibyiza haleluya watura ibyiza witega ibyiza mbe murazi ko hari abantu bama biteza amagogo bama biteza ibibi ukajya wumva ratuyijama ngo je nta kintumbera none wumva icuza cyo gutumbera gute amaze kubivuga satani ahagarara kuri iryo jambo uvuze akakuzanira ibibi gusa haleluya umugabo uyu munsi niwe ubona ibintu ari bibi atura neza uvuge ngo ejo ni heza haleluya ejo ni heza watura amajambo y'ibyizigiro haleluya ngo mwihanganira amagorwa mushishikare gusenga mwavyumvise umuntu amagorwa ari hanganire ari nibisanzwe n'abandi barayaciyemwo natwe turayacamwe n'abandi bazoyacamwo na Kristo yaciyemwo imba ntitumuruta ntiturutwa Imana ntidukunda gukunda Kristo bwawe yaremeye araca mu magorwa kuva umunsi avuka gushika umunsi apfa Kristo mu magorwa nta muntu yabonye amarushwa nkawe n'umwana ubwa mbere hoho yavutse mu makondisho nta wundi muntu ngira ndumva yavutse kuvukira mu bwato bw'inka yavutse nabi avukira mu muryango kenye Kristo arahigwa hungara uruyo ngira ahantu kuragenda n'amaguru kuzuba mu bugaragwa aba mu buhungiro agarutse urumva umuntu ahungutse nta bintu ntaba yararimye ntaba yarakoze nta kintu abafise bashikiye mu gusiragoringa barondera ingene batunga uyo mwana aba mu nzara aba mu bukene amaze gukura nta muntu yahizwe nkawe nta muntu yaswe nkawe ndetse nabo bavukana baramwanka aricwa nabi abambanwa n'abambuzi urumva samutera umugongo ko yari yahindutse cyane Kristo ntama ko batabonye ariko arihanganira ayo makuba yose haleluya yose arayihanganira ariko icyo yakora yabandanya gusenga kuko ngo yirirwa yigisha ku mugoroba akaduga umusozi akajya gusenga ikintu kizoguhanganira amagorwa gushishikara gusenga no gushishikara kwikoreza imitwaro yawe wayigusabye kuko avuga ngo ndayikorerera haleluya haleluya nderizabera haleluya hari abantu mu biganza byabo
misumari ntibugurura ibiganza byabo bya kosupago ntibazi guhezagira ntibazi gufasha abandi mugira umutima wo gutanga uvomera azovomera uvomera abandi nabazovomera uhezagira abandi nabazohezagirwa haleluya gabaniriza abandi haleluya mushishikare gutanga indaro mbega murazi ko ari abantu batigera bugurura umuryango ngo abantu binjire iwabo n'uwinjiye amazi yohanywa no kugira ngo niduharage wotumuha umva ngo dushishikare gutanga indaro dushishikare kwakira abantu haleluya kwakira abantu birimo umugisha gutanga indaro birimo umugisha haleluya kuri kiragoye iki kintu kubona umuntu aguhama umuntu w'umwasi wawe umuhezagire nicyo gusengera ndabizi kiragoye ariko twitoze haleluya twitoze kandi kugira ngo ushobore kubyitoza urumva no kubona ko uyu muntu akora ibibi afise ingorane nta muntu muzima nta muntu adafise ibibazo yo anezerwa no gukora inabi ubone ko ari umugwayi uvuga uti nta kundi reka ndamugirire neza kuko n'umugwayi haleluya n'umugwayi kuko umugiriye neza ahubwo uwa wigiriye neza wewe n'ubugiriye neza wowe uwa wigiriye neza kuko Imana irarabatiye umwana wanje ashikanye cyagezwe cyane ahezagiye umugirira nabi haleluya urumva yo Mana dufashe haleluya mubahezagire ntimubavume munezeranwe n'abanezerewe umuntu yanezerewe yo basha hinga ndababwira ari umuntu abona unezerewe akarondera ingene arondera ikindi kintu gifuta bya bintu byiza byakubayeko ugasanga avuze ibintu bitanajyanye akuvuga ati Imana ihezegera ujya muntu n'ukuri ndanezerewe ingene yanezerewe muga akacarondera ikintu negatif avuga kugira ngo afute bya bindi byose Imana idutabare umuntu anezerewe tunezererwa niwe nawe umuntu niyaba babaye natwe turirane nawe tumufashe gusenga tumufashe kwikorera imitwaro yiwe haleluya ngo muhuze umutima ntimushire umutima kubikomeye ariko mugendane ivyiyoroheje urumva ntidushire umutima kubikomeye oya umutima tuwushire ku Mana kuko niyo nyene solution zose haleluya ntimwiyite abanyabwenge hari umuntu azi yuko ari hejuru y'abandi bantu bose ikintu cyose umuntu akoze afise icyo akivugako kuko wewe ari umunyabwenge ntiwiyite umunyabwenge n'umwe umuremyi w'ijuru n'isi haleluya ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye ico nta nico nosigura ntombe ngo naka ugakubita urutoki ntamwihoye sinzoba ndumuntu ijambo ry'Imana riko riratubuza ntidukorere inaba abandi ariko abatugiriye nabi tubagirire neza haleluya ngo ikibi yabagiriye mubabare gukora ibyiza imbere y'abantu bose namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose ijambo ry'Imana riko radusaba ngo twuzure n'abantu bose nico gusengera ndazi ko kigoye ariko tugisengere kuzura n'abantu kunezererwa abantu kugirira neza abantu biraryoshe haleluya munamba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose abo nkunda ntimwihorane ariko muhe uburyo ishavu ry'Imana umuntu niba yagukoreye nabi ngo duhe umwanya Imana kuko Imana ivuga ngo uguhora ukwanje sukwanya haleluya twebwe dusaba kugiriranira neza n'abansi bacu tubagirire neza ntama Imana nizo ikwiriye uyu umuntu wese ariko agirira naba uwundi ariko muhe uburyo Imana kuko handitswe ngo guhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko niko uhora havuze ariko umwasi wawe niyasonza umugaburire niyagira inyota umuhicanywa kuko niwagira utyo uzoba umurunze ko amakara yaka ku mutwe inge ndababwire gerageza wiyumvire
nk'umuntu yagukoreye ikibi hama ukatugenda nko mu biro vyiwe ari we wenyine afise ijambo rya nyuma kuri dosiye yawe, ndibaza ko utinya no kwinjira, uratinya kuko uzi ko ari nawe wamubabaje. Ariko igihe utarutse mu biro vyiwe akakubwira ati karibu, wifuza ndagufasha iki, ukakimukorera ata n'ijambo, ata no kumucurira, ata no kuvuga ijambo ribi, ukabimukorera, wibaza ko uwo muntu amererwa gute mu mutima? Niwiyumvira amererwa gute? Nigeze kubona umupasiteri, iyi nkuru ngira narayivuze ngaho ariko reka ndayisubiremo. Iyo nkuru yarankozeko cane gose. Urumva bashatse kumuha kado isaha, yari couple, hanyuma uyo mugabo ukazi bari bateguye guha kado umukozi yaratashe kandi yari umukuru, bamuguriye isaha y'inzahabu. Hama madame arihenda boîte amuhereza ya saha ya wa muntu bagurira umukozi, yo muntu bari bagira basezera, arihenda muhiyo boîte. Bagiye kuraba basanga bamuhaye itariyo, bajya kuyimusaba, arayibima avuga ngo je namaze kuyigurisha ngo kubera ngo urabona ndiko ndubaka ishengero ngo ati turagusabye idasasi yacu, twebwe kado twaguteguriye ni ngira hari. Arayibima. Ku kazi baramubwira ati ibyo bintu uri kuravuga ntibibaho. Ati baramwirukana mu kazi, kandi bacavuga bati turafata inzu yawe n'imodoka yawe ushika isaha ibonetse, itabonetse tuzobigurisha. Iyo couple iroturuba, umuhungu yasubiye iwabo, umukobwa yasubiye iwabo, ko ntibari bafise aho baba. Hanyuma barajya kurondera abantu babumvikanisha, wapi biranka kuyitanga. Bien, Imana yaramukubise inkoni. Hanyuma acatangura kuvuga iswahi yiwe, abantu barakompatisa, baramuterera, baramuhamara atari make. Mugabo ngo sinzi ngene uyu mugabo isaha yagiye kuyikoresha, sinzi ikintu yabaye. Hanyuma bamubwira ati zana facture. Ntabwo yari afise ko se wayiguze, mugabo uyu mugabo yari agifise facture y'iyo saha. Hanyuma mu nyuma rero acarayiza navuga ngo yasaha ngiyi ko ntibashoboye kumusubiza no kuyikora, byarabananiye ko atza kuyisubiza muri mezo yayikoze. Wa mugabo wewe rero yagise facture, amuzanira ikintu cyapfuye. Bien, yayishubijeyo, acaratwara na facture, baciye bamuhinda isaha nshasha ayitwara ku kazi. Uriko uravyumva ingene Imana igira neza. Hanyuma wa mugabo yaragwaye, bamubwira yuko ateza kuja kwivuza vyihuta kandi nta mahera yari afise. Babandi ngo bamwosha bose baciye bamuta, ya couple baciye bamubwira ati twebwe turafise ayo mahera bagusaba kuko hari abantu baduterereye, none ibintu byacu barabidushije kuko isaha twarayitanze. Ati reka tukurihire. Uriyumvira uwo mugabo yaragize n'isoni, atangura kwanka, aravuga ati numva ntashobora kuyakira. Aravuga ati no, ati kugize chance tukaba twe tuyafise amahera kandi ntayo dukeneye. Ati akazi naragasubiyemwo, ibintu byanje barabinshubije. Yararonse isomo. Urumva uyu mugabo yarakenye mu mwanya muto abitewe no kwihenda, ariko nawe ntiyahagarara kuko uyo muntu yamukoreye, ariko aravuga ati ntiwopfa kubera amahera kandi tuyafise. Urumva abantu b'Imana, ukora ineza n'uwagukoreye nabi ubu umusutse amakara ku mutwe. Imana idufashe. Wikibi nikikuneshe, yamara ikibi ukinesheshe iciza. Mwavyumvise? Ikibi ntikituneshe, ariko tukinesheshe gukora ibyiza. Bantu b'Imana, uvyitoze nanye ndavyitoze kuko birimwe inyungu ikomeye. Haleluya. Imana iragushima kandi n'uwo muntu ukamuvura. Haleluya. None mubaza ko nk'uyu mukozi uyu mupastori yakoze ibintu nk'ibi. Mubaza ko ibyo bintu azosubira kubikora. Uyu couple yamuvuye,
yamuvuye mu mushaha hama kandi bamuvuye no mu mubiri kuko yarabohotse arabona ko gukora inabi ari ibintu bibi hama kandi no mu mubiri uburyo buraboneka baramuvura arakira. Rero bantu b'Imana twige gukora ibyiza bitubereye inyungu twebwe kandi bikabereye n'inyungu n'uwo dukoreye mu buryo bwose. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mwami wanje, Mana yanje, sinambirwa kugushima kuko ijambo ryawe n'ubushobozi, ijambo ryawe n'umuti, ijambo ryawe n'inkomezi, ijambo ryawe rirahambaye. Ese cyo Mwami Imana tukarigira ifunguro rya buri munsi kuko niryo rizotuma tubabigishwa bawe by'ukuri baguhimbara kandi bakora ibikunezereza. Data mwiza, ndagushimiye kuko watugiriye neza, waduhaye ijambo ryawe, uduha mpemu yarayidusobanurira, uduha na Kristo umucunguzi wacu. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.